murakoze papa Patrick ari ngaha kugira ngo aserukire umuhungu wiwe atashoboye kuboneka muri marathon kandi ubwa mbere byarifuje ko bahari ariko yari ngaha kugira ngo muserukire kugira ngo anasigwe n'impamvu gituma atabonetse. Ibituma atashoboye gushika papa wiwe yabivuze nuko muri Paris Saint-Germain hahindutse administration hanyuma umuentraîneur wagarutse acamagara ngo atanguye entraînement kare nkuko yari yatanze gupanga programme ariko bisaba yuko batangura kare batanguye le premier gituma atashoboye kuboneka kubera programme yarahindutse. Ego ujya mu Nyakenya araza gushika saa 12 ujya tuzaba turi kumwe ejo ari ngaha. Ku munsi w'ejo ndiho marathon d'Europe izotangura ariko nagira nsigure gatonya yo tuvuze marathon d'Europe si ya marathon tumenyereye ibirometero 42 ni programme tuziho ya marathon izobandanya twatanga kilometero bikenyera kujya tubandanye umwaka uza tugira demi marathon ushye kuri marathon ndo ni programme izobandanya nagira ngo tubanze nde tubisigure neza ko y'abantu bise marathon umva ko ibirometero 42 rero programme yeje izotangura nkuko iteganijwe saa moya niho abakinyi bose bazohora kuri stade Prince Rwa Gasore hanyuma batangure kwiyandikisha hanyuma départ ya 10 km izoshiba saa 2 hanyuma saa 3 habe départ ibirometero 2 saa 9 ibirometero 4 hanyuma mu nyuma zaho acaba rero gutanga udushimwe hanyuma saa 6 umupira w'amaguru football izohuza Vitaro na Rukinzo. Ego nibaza yuko nkuko ari marathon y'amahoro nabo zababikeneye biteguye nibaza yuko ibibaza biracyahari ejo muboza bakare ngo bakaza kare uko bashitse amasaha yageze nzoshobora kubandika nibaza ko boza kare bo no bandika ko ni marathon y'amahoro kandi umuntu wese yumva ashoboye kuza yarwa umunakuze mu jeune aba ma club cankwe abumva bashaka gushikira amahoro basore barabikaza no travelers nuko hari ikintu kidasanzwe n'ubwa mbere mboneka rimwe iyo marathon baye ni program itanguje nukuza kuraba iyo marathon zuba yateguwe n'amagana 3 ari Fondation y'amahoro kuza wa Prespa na Betesida kandi katwiteze natiro natabonetse mugo yasiwe yamuserukiye hazari uwo marathon yatwaye yabasero koro yisi yose muri marathon kandi turimvira ko nkuko twavyumvise n'umukenyi wa Mareresi nawe nyire shwa kozo bari hari biravuga ko aje nawe kwifatanya n'abandi kusaza amahorejo abisaba ndibaza ko nsomenya neza ejo tushime cyane murakoze cyane.